Ndabaramukije cyane mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu ngo aganze imitima yanyu. Muri abantu b'igiciro mu bwami bw'umwami. Yesu abahezagire, abagirire neza, abadukurikirana kuri channel yacu HTV. Yesu abahezagire. Ndashima Imana cyane kubw'intahe zidasanzwe muranumviriza ziva ku kino kiganiro. Imana yo mw'ijuru ibahezagire, abadushikira, abadusengera. Yesu abahezagire cyane gose gufashanya kugira ngo kino gikorwa gishishikare, kino kiganiro bikomeze. Yesu abahumugisha mwinshi. Bavandimwe, ndashaka kuvuga hejuru y'igikundiro. Ndagusengeye wewe wankurikirana ngo Imana yo mw'ijuru iguha igikundiro kiguhuza n'umuntu afise ivyo wawe. Haleluya. Hari ibintu duhabwa n'Imana biva ku Mana. Kakarorero, ubwenge buva ku Mana, amavuta ava ku Mana. Hari ibintu Imana iduha, hakaba n'ibindi Imana ikoresha abantu kugira ngo tubironke. Reka nkwifurize ngo Imana iguha igikundiro aho ukorera, iguha igikundiro mu byo ukora mu buzima bwawe bwa minsi yose. Igikundiro c'Imana kibe ku buzima bwawe. Ndashaka kuvuga uno munsi hejuru igikundiro. Igikundiro c'Imana kibe ku buzima bwawe, kiguhuze n'umuntu afite ivyo wawe. Igikundiro c'Imana kibe ku bikorwa vyawe, kijya kazi ukora. Igikundiro c'Imana kibe kuri kaya kazi. Igikundiro c'Imana kibe mu kanwa kawe, mu maso hawe. Mene data, Imana ikurinda umwuka w'icangiro, ari Satani agusakomwo umwuka w'icangiro ku bantu no ku ndagusengeye ngo Imana iguhe igikundiro c'Imana. Igikundiro c'Imana kibe ku buzima bwawe. Dusome. Dutangire mu gitabo cya Samuel wa mbere, igice cya 2 umurongo wa 26. Haravuga ngo ariko umwana Samuel akomeza gukura no kugira igikundiro kuhoraho n'abantu. Ndagusengeye ngo Imana iguhe igikundiro kuri yo. Haleluya. No ku bantu. Hari abantu benshi bavuga ngo jewe n'abantu n'Imana gusa nta bantu. Imana iguhe igikundiro kumhoraho no ku bantu. Kugira igikundiro ku bantu. Iyo wagize igikundiro ku bantu, abantu baraguha ivyo ushaka. Reka ndakubwire, wimenyereze gusenga rino sengesho uko bukeye, ubwira Imana ngo Mana, nambika umutama nawe igikundiro. Igikundiro c'Imana kibe kurinje, kimbuze n'umuntu afise ivyanje. Haleluya. Hari ivyo wifuza, hari umuntu kanaka, Imana iguhujije nawe, ubuzima bwawe buhinduka. Imana iguhujije nawe, ubuzima bwawe buhinduka. Reka mbabwire bavandimwe, Imana iraguhuza n'umuntu, ubuzima bwawe bugahinduka. Reka mbaheze intahe yankoze ku mutima. Umugabo abantu benshi bazi, umugwiza atunga akomeye cyane witwa Dangote wo muri Nigeria. Ugiye mugabo yahinduriwe amateka umunsi umwe. Mukozi w'Imana witwa Idahosa. Yari afite umushitsi umugabo witwa Tere Osborne n'umugore wiwe. Bari bavuye muri Nigeria bagiye muri Amerika, bari afite igikorane. Indege yari yagomba kubasiga kuko yari sinzi ngorane yari yagize, bari bacerewe, indege yuzuye, barababwira ngo byarangiye. Idahosa arababwira ngo reka ngende mu ndege mbaze ko nta bantu babiri bo kwimukira bano bashitsi bakoze b'Imana bakagenda kuko bera bafite igikorane, basivye ino ndege igikorane bazosanga cyararenganye. Arinjira mu ndege aravuga ngo nari mfise abashitsi, nta bantu babiri bo bimukira. Dangote yakiri muto cyane arahaguruka abwira umusekreteri we bari kumwe nasohoke bazogenda ku munsi w'ejo. Agisohoka agihaguruka amwatura ku ijambo, aramubwira ngo ndakwatuye ku mugisha w'Imana. Isi izomenye kino kintu ukoze. Imana izaguha umugisha uburyo isi yose zo kumenya. Aramwatura ku igisengesho rigufi cyane, arasohoka. Uyu munsi nyicari kubera isengesho ry'umukozi w'Imana. Hari igihe Imana iguhuza n'umuntu mu rugendo rwawe. Hari igihe igikundiro c'Imana kiba ku buzima bwawe, kigahuza n'umuntu, ubuzima bwawe bugahinduka. Ndagusengeye ngo igikundiro c'Imana kibe ku buzima bwawe. Nuko Samuel arakura, agira igikundiro kuhoraho no ku bantu. Nawe ndagusengeye ngo Imana iguhe igikundiro mu byo ukora mu buzima bwawe. Ubuzima Imana yaguhaye ugira mu igikundiro. Reka dusome umukobwa witwa Esteri. Esteri yari umunyamahangakazi, yari nyagano, yari yaraje aho. Nta kintu cyari gutuma Esteri atogwa mu bakobwa bose ngo aze kumwamikazi. Ariko igikundiro c'Imana kiba kuri we. Igice cya 2 umurongo wa 15. Nuko igihe cya Esteri kirashika cyo kujanwa ku mwami. Esteri uwo yari mwene Abahili, se wabo wa Morodekayi. Morodekayi umwe nyene yamurera ku mwana wiwe. Ico gihe gishitse cyo kujanwa ku mwami
tiyagira ico yanka atari ivyo Hagayi yamugereye, ariko we ari we nkone y'umwami yarinda abigeme, kandi Esiteri yari afise igikundiro ku bamubona bose. Amen. Ndagusengeye ngo Imana iguhe igikundiro kuba kubona bose. Imana igukureho igishangiro. Imana igukureho imwe ari gihe Satani aza akagusukaho umwuka, ikintu cy'icangiro mu maso hawe, ukama wijimye, ukama wijiriwe, ukamubabaye, ariyo bene data. Ndagusengeye ngo iyo shusho Satani yakwambitse ikuveho mu izina rya Yesu. Umwami akwambika umutamana w'igikundiro. Haleluya. Hano bavuze ngo kandi Esiteri yari afise igikundiro kuba mubona bose. Hagati aho mu gihugu kitari kiwabo, mu bakobwa bariye neza, abakobwa bakuze neza, uyu yari imfubyi, ntiyaragira ababyeyi, yarerewe mu wundi muryango, ariko Moridekayi ngo yaramureze nk'umwana wiwe. Ariko igitondo kimwe igikundiro kiba kimugeza ibwami. Imana yo mu ijuru, ndagusengeye ngo Imana igusuke igikundiro. Igikundiro cy'Imana gifate ya dosiye yawe iri ahantu, yugaraniwe ahantu. Haleluya. Igikundiro cy'Imana kibeko. Igikundiro cy'Imana kigukorere. Igikundiro cy'Imana kibe kurya business yawe ukora. Igikundiro cy'Imana kiguhuze n'umuntu wifuza guhura nawe uyu munsi wa none. Igikundiro cy'Imana giconnecte n'abantu wifuza guhura nabo. Haleluya. Igikundiro cy'Imana yacu kibe kuri wewe. Ndagushengeye mwene data uri kurankurikirana, ngo igikundiro cy'Imana kibe ku buzima bwawe. Haleluya. Igitabo cya Zaburi ya 90:17 aravuga ngo igikundiro cy'Imana yacu kibe kuri twebwe. Haleluya. Igikundiro cy'Imana yacu kibe kuri twebwe, kandi udushimangira ibikorwa by'intoki zacu, mbere ibikorwa by'intoki zacu ubishimangire. Amen. Igikundiro cy'Imana kibe kuri wewe, kibe no kuri ivyo bikorwa ukora. Ibikorwa byawe biboneke w'igikundiro cy'umwami. Business yawe, abana bawe, igikundiro cy'Imana yacu kibe ku buzima bwabo. Haleluya. Igikundiro kidasanzwe cy'umwami kibe ku buzima bwabo. Oh, glory to Jesus. Zaburi ya 50 umurongo Zaburi ya 42 umurongo wa 2. Uri n'ubwiza burutu bw'abana b'abantu, igikundiro gisutse ku minwa yawe. Mwene data, ndagusengeye ngo igikundiro cy'Imana kibe ku minwa yawe. Nusohora amajambo uvuga agaragare igikundiro cy'Imana. Igikundiro cy'Imana kibe mu byo uvuga, igikundiro cy'Imana kibe mu byo ukora. Haleluya. Igikundiro cy'umwami kibe ku buzima bwawe. Igitabo cy'Umusiguzi igice cya 10 umurongo wa 12 haravuga ngo amajambo y'akanwa k'umunyabwenge n'ay'igikundiro. Ndagusengeye ngo uvuge amajambo y'igikundiro. Amajambo y'igikundiro aba ari yasohoka mu kanwa kawe. Amajambo y'akanwa k'umunyabwenge n'ay'igikundiro. Ndagusengeye ngo igikundiro cy'Imana kibe ku majambo uvuga. Niwasohora amajambo agaragaraho igikundiro cy'Imana. Haleluya. Niwutangira kuvuga, uvugane igikundiro cy'Imana. Amajambo y'akanwa k'umunyabwenge n'ay'igikundiro. Indirimbo za Salomo igice cya 5 umurongo 16 haravuga ngo akanwa kiwe kavamwe amajambo aryoshye, mbere wese n'uw'igikundiro. Haleluya. Mbere wese n'uw'igikundiro, havamwe amajambo aryoshye. Akanwa kiwe kavamwe amajambo aryoshye, mbere wese n'uw'igikundiro. Ndakwifurije ngo igikundiro cy'umwami kibe ku buzima bwawe, kibe ku bana bawe, kibe ku byo ukora. Wese ube uw'igikundiro, mbere wese n'uw'igikundiro. Haleluya. Wewe wese ube uw'igikundiro, mbere wese n'uw'igikundiro. Haleluya. Akanwa kiwe kavamwe amajambo aryoshye. Imana ikurinde kugumuvuga nabi. Hari abantu bafise Imana ikurinde urwo rurimi ruguma rwatura amajambo mabi, ukavuga nabi, ukabiri kuvuga abantu, ukiri gucafuza abandi, ukiri kuvuga abantu nabi. Bene da ayo majambo uvuga nabi, ivyo binyoma, izo nsaku ziri mu kanwa kawe ziragukuraho igikundiro, ziragukuraho ubwiza, ziragukuraho gutoneshwa. Abantu benshi ndavyo bazi, ubivugira mu bwongo, uko ubivuga amajambo mabi niko aguma kure wikundira mu buzima bwawe. Amajambo. Indirimbo za Salomo, iyi ndirimbo iravuze ngo akanwa kiwe kavamwe amajambo aryoshye, mbere wese n'uw'igikundiro.
ndashaka ngo uvuge amajambo aryoshye. Mbere wese n'uw'igikundiro. Amen. Wese n'uw'igikundiro. Glory. Ndangirize muri uyu murongo wanditse muri Luka igice cya 4 umurongo wa 22. Haravuga ngo bose baramushima batangazwa n'amajambo y'igikundiro ava mu kanwa kiwe, bati mbega uyu si mwene Yosefu. Bashima Yesu. Bavuga ngo uyu mugabo ko avuga amajambo yuzuye igikundiro. Ndakwifurije ngo uvuge amajambo yuzuye igikundiro. Amajambo yuzuye igikundiro agaragara ku buzima bwawe n'abana bawe. Ndakwifurije wese ubu igikundiro. Igikundiro cy'umwami kiguhuze n'umuntu wifuza guhura nawe. Turagukunda Yesu. Haleluya. Turagushimiye kuko uri nyuma y'ijambo ryawe. Ndasengeye umwene data uri kurankurikirana, ari kuri televiziyo, ari kuri YouTube, ahantu hose azokurikirana kino kiganiro. Ndamusengeye ngo ndamwatuye ku igikundiro cy'Imana. Igikundiro cy'Imana kire ku bikorwa byiwe. Igikundiro cy'Imana kire mu majambo avuga. Igikundiro wese. Salomo yavuze ngo mbere wese n'uw'igikundiro. Wese abe uw'igikundiro. Haleluya. Igikundiro cy'umwami nuko Samweli arakura igikundiro cy'Imana kiba kuri we agira igikundiro kuhoraho no kubantu. Ndasengeye umwene data amajambo ye, ubuzima bwe, ingendo ye abe uw'igikundiro. Ndatuye igikundiro ku buzima bwe, ku kazi kiwe. Mana wabivuze, Dawudi yavuze ngo igikundiro cy'Imana yacu kizoba kuri twebwe. Ushimangira ibikorwa by'amaboko yacu. Haleluya. Ushimangira ibikorwa by'amaboko yiwe. Wese abe uw'igikundiro. Glory. Haleluya. Wese abe uw'igikundiro. Urakoze Mana, amashimwe kugarukire mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abaheze abambika umwambaro w'igikundiro. Mana.